Um, amahoro cane abantu b'Imana. Ndabaramukije nongera mbipfuriza ngo amahoro y'Imana abane namwe. Amahoro y'Imana abane namwe. Hari akantu hano ngomba tuganire mbabwire, kandi ni akantu k'umumaro nimba izira sizifani, nimba izira ntaco bitwaye. Amahoro cane. You know, iyo uri mu bantu batwarwa n'ubwibone badahanurwa, uri mu bantu batwarwa n'ubwibone badahanurwa, ivyaba vyiza urabareka, hanyuma umaze kubareka bakiga isomo bakubiswe. Ubwo nabonye kare namu profete ngaho wanyu wari Suguru wa feki yarimwe avuga politike mu rushengero, ndaza kubizana. Profete wanyu Suguru arimo avuga politike mu rushengero, ndaza kubizana. Ndabuze aho ndabihera naho ndabirangiriza. Tugufitiye abarundi ibibazo bariko bahura navyo bonyene, basa nk'abarundi barimwo boga mu nyanza batumva y'amazi arimo abajana. Muti kubera iki? Ubwo muba muzi ko n'ubu tugifise abarundi bavuga ko Goma itafashwe? Murabizi ko abo barundi bariho? Muba muzi ko tugifise abarundi bavuga ko Goma n'ubu itarafata? Hari igihe je ndegerwa nkibaza abantu bari mu ruzi, ubwo ruzi batazi iyo ruva niyo ruja. Bakubwira bati Goma ntabwo irafata. Bati sivyo, bijya sivyo. Kibaza abantu ari naratete, mind, umutwe ukora neza. Nta muntu arimo abonona mu mutwe. Gukanuma ngo Goma ntirafatwa, abo n'abarundi. Rero abarundi dusubira inyuma gato, bakomparinga education, umuntu yahawe ibitekerezo na education n'umuntu yahawe ibitekerezo na intelligent. Jewe ibitekerezo fise ntabwo ari education, ni intelligent ndimo mu mutwe. Urugamba rugitangura kuri M23 n'abakongomane, naburiye abarundi maze imisi ndimo mbivuga. Ndababwira nti ngwaho Uvira, ngwaho Uvira, ngwaho Uvira, we Kirofa, we ndababwira nti mu misi mikeya Uvira bagiye kugara. Ntabwo mbikoreshwa na education, mbikoreshwa na intelligent ndimo ngaho Imana asizemo. Ndababwira nti Uvira hagiye kuba akajagari vuba. Barundi barantutse. Now BBC mwabonye ikiganiro asohoye, Uvira bategetse Uvira hampande y'u Burundi. Siriko mvuga kure y'u Burundi, ndiko mvuga Uvira, ntabwo ndiko mvuga Bukavu. Abayoboye mu wa Uvira bategetse yuko umuntu agera mu nzu 12 kubera umutekano muke. 12 Uvira hampande y'u Burundi 12. Hari cyatanguye ndimo mibabwira, ariko icisokeze fine. Umuntu bagomba kuvyumva yashaka kantu kaje ivyo mvuga mara, because nuko nakunda kwisigurira abantu cyane. Je umutwe wanje ukuntu umeze, ntabwo ndi wa muntu ndabibi ngo hoye bibaye. Je umutwe wanje ukuntu umeze, ndabintambara ihereye, iyirimo iragana n'ikibazo cyayizanye niyirangirira. Niko je meze.
iyo ndimo mvuga bino bintu mba ndimo mbaburira mu cakenge nuko iyo ubwira umuntu atumva akomeza gutumva ntabwo bivuga ngo ni kubera ko nanka Burundi yaba ndi profete nakwivuga ko ni profete naho batanguye guhazibira uvira bayitanguye M23 igashika indani muri Bukavu ntabwo bizogora gufata Bukavu reka mbaha kandi karuriro kanyuma mushake mu nyana twemera ko abasirikare b'u Burundi benshi batakaje ubuzima muri Kongo ndakwerekana impamvu abasirikare bacu benshi batakaje ubuzima muri Kongo ndakwerekana igituma turacyavuga you know what ubwa mbere reka mbereke kino kintu ngo sinzabona ko ariko aracyumva neza ngene cyagenda aba naba wazalendo aba n'abasirikare b'abarundi n'aba FARDC n'abandi bari hamwe bagiye kugwanya M23 bagiye bapushinze bagiye kugwana M23 za Masisi za Ruhururu za Heza ntuze bameze uko bakubiswe basubiye inyuma icyamujanye mu mutwe ni ikintu kivuga ngo ngomba gukubita umu M23 musubize mu Rwanda nivyo bibari mu mutwe ngomba gukubita M23 ndayisubize mu Rwanda iyo niyo mvugo y'abantu bose bari kubagwanira muri Kongo barapushinga gato M23 babasekura basubiza inyuma batakaza intara batakaza intuze ikomine irabakubita basubira inyuma batakaza aha kabiri aha gatatu aha kane aha gatanu aha gatandatu barimo basubira inyuma ntabwo batera baje imbere iyo uri kusubira umugongo inyuma uburi kuratsindwa gusubiza umugongo inyuma hari n'abapfa kandi uri karatsinda n'uri kagusubiza inyuma wowe uri kusubira inyuma ntabwo uri kuramutsinda iyo aba wasubira inyuma gato amageri ya gisirikare ugasubira ukamutera ugacubandanya ati soke ariko uharure ibikoresho M23 bimaze gufata nabo basirikare n'amafaranga bahatakarije cyo ni gisindo cyambere kugezaho M23 yinjira igoma abasirikare bose ariyo bariruka kugezaho M23 ifata indege za gisirikare indege z'igihugu indege nta muri mwebwe maze kivuga ngo ni indege bimbana nta muri mwebwe muvuga ngo ni indege ngo bikuriye mu Rwanda barazana ni indege za Kongo iyo abatari ivyo ntabwo Kongo iba yakuye uyu munsi ibiro vyayo muri Goma ikavyimurira muri Kivu y'Amajyaruguru itangazo ryasohowe na leta ya Kongo barabifata baromogwa barabomora ngo bambabwire ikintu kimwe kandi gikomeye abarundi muze gucamo kibabaza bakibishura barabirukana hogezaho abo basirikare ubu aba M23 bariko basatira Bukavu bamaze gusora n'itangazo kumwe babikora igoma aho hose niko abantu bariko basubira inyuma biruka ni nako n'abanyagihugu bariko bakoma induru kubera gusahugwa n'abasirikare ba leta ya Kongo naho ngo bambabaze mwebwe hano hariho abarundi bariko baraza ngo nibaze badusanga iwacu tubereke nibaze badusanga iwacu tubereke nibaze badusanga iwacu tubereke ikibazo gihari iyo bari muri Kongo bari kurorera
kuko mwibuke yuko muri mande bavuze ngo tugende kwirukana M23 ngo tuyisubize mu Rwanda. Iyo bari muri Kongo bari kurorera filime, bari kurorera umupira, bari kurorera urukino, bari gukina urubugu. Uwo muntu urize wemera wagiye kumusanga yari muri Kongo, akakwiruka kukiruka, ugasubiza umugongo inyuma werekeza za Bukavu, ugasubiza umugongo inyuma werekeza inyuma za Uvira, ngo sangino byarabananiye kubahindira hariya mwagiye kubasanga. This question muri mwe gatawushobora gusubiza. Kandi ubwanyu murimo mwimara amazi. This question ariyo mpamvu n'umurundi ari karavuga hano abiharira. Bumva ko ari ubwenge buke. We wagiye kumusanga muri Kongo, ndabisoma again. Wagiye kumusanga muri Kongo ngo mutsinde. Arakomoye hano hose wari ugiye kumukura. Arakwirukanye. Akuzanye no ku mupaka wa mpande y'inzu yawe. Wari ugiye gukora iki? Kutamutangiriye hariya ukabanza guceceka, akabanza akagira ahantu uri. Subiza ico kibazo. Muri kwitoza imyitozo, muri kwimenyereza ngene barasa. Niki muri gukora? Umuntu areka kwirukana hambere, hakabiri, hagatatu, hakane, hagatanu, hagatandatu, nini kugira ngo mufate n'abandi basirikare mubohereze. Nuko bariyo bari bananiwe. Subiza ico kibazo. Wo kohereza abandi aha bariyo igikorwa bariyo bagishoboye. Wohereza abandi kuko bari uzi ko bananiwe. Wohereza abandi kuko bariyo muzi ko batsinzwe. Nta mpamvu ukongera y'abandi utaza bariyo ko batsinzwe. Batsinze nta nubwo wakongeza y'abandi. Now abarundi batanguye kwitwa aba boss b'intera hamwe. Ejo mwari bisegida kiganiro genda kwinda abarundi baza bantuka. It's okay, mureke bantuke. Now ndi hose kuri Twitter ndiyo, kuri YouTube ndiyo, kuri Facebook nasanze ari ubwana ngaha buto ndiko nganira n'abakuze kuri za YouTube na Twitter n'ahandi. Nganira je n'abakuze bari hano kuri Facebook ndiko ndaraba ngaho daracyara abana ntibaze ibintu by'imbuga. Now ejo narumvise uri ngoma ari mavuga yuko ngo perezida wacu w'u Burundi ngo asigari boss w'intera hamwe. Ibyo muzi cyo bisobanuye? Ndabibabwira. Twebwe abarundi nitwe twikwegeye number 1. Ni twebwe abarundi twikwegeye. Why? Akarimi. Twebwe abarundi harimo na perezida. Tujabutse ngaho hakurya muri Kongo. Muri 2023. Perezida washageze muri Kongo. Kwa kwivuga amazina yose. Ati abarundi n'abanyekongo mwitegure tugende mu Rwanda. Mwe nimwe musomborotsanya. Nitwe dusomborotsanya. Wo urubahuka umuntu muzima kuvuga ku mugaragaro ko ugiye kuvogera, ukabivuga ku mugaragaro. Hari abandi babikora mu ibanga ntunabimenye ibyo babikora mu ibanga barimo baharandika intuna. Wowe wa murundi ukabivuga ku mugaragaro kuvogera. Ndimo mvuga kuvogera. Kuvogera ubusigire bw'ikindi gihugu. Ko muzogenda gufasha ugwaruka rwo mu Rwanda gukuraho ubutegetsi. Wewe musomborotsi intambara. Ngo tuzogenda dufasha ugwaruka rwo mu Rwanda gukuraho ubutegetsi. Ukabitangura Listen, reka babwire kino kintu.
ururimi rurashobora kugukwegera. Nta muntu muzima afise ubwenge muzima yahora mu gihe umubwiye ko ugomba kuja mu rugo rwiwe kumukuraho. Aha niho mwebwe benshi mu buri ubwenge. Listen, ivya Kagame burya Kagame Paul Kagame w'u Rwanda mukora kuvuga ngo ari muri Congo yajyanye y'abasirikare. I don't know. I do not care for that. Ariko sinabihakana ko bari ukazi navyemeza. Ariko bashobora kujayo. Murabe Kagame ntabwo aporomokwa. Buri kintu ni pa. Guporomokwa kwanyu. Guporomokwa. Kuvugiraho buri bintu vyose. Ivyo mutegura, ivyo murya, ivyo mugiye gukora. Ivyo bizoba kwegera. Ngo mugiye gukuraho ubutegetsi, mukabivuga ku mugaragaro isi yose yumva, n'amakamera kuri kamera ngo mugiye gukuraho ubutegetsi. Ubwo mwabivuga mukeka ko muriko mubwira injiji. Mwabitekereza muzi ko muriko mubwira abantu mu mutwe ari abana ngo mubikore turebere, tutege muze kudukuraho. Je najo ari jo mbwiye kugomba kuza kunkura. Nabanza nka kwitanga, nka gupimira kindi gipimo kigukwiriye. Ndabisubira. Je naje uvuze kugomba kuza kunkura. Nakwitanga, nta gupimira igipimo kikubereye. Burya singomba kujya mu bintu by'ubwoko gatoya. Hariho abantu b'ubwoko runaka nagomba kuvuga birazwe. Je ndabitse inzoka. Hari inzoka simbi sometimes. Na Bibiliya ivuga ngo mugere nk'inzoka. Iyo ni Bible. Mugere nk'inzoka. Bariya n'abantu bakora ibintu bw'ubwenge bwanzoka. Ikintu cyose ni mu bikorwa gusa. Na ibindi hari ibindi. Hari ibindi. Hari ibindi vyandarika ku mugaragaro ibindi. Hari ibindi vyandarika ku mugaragaro. Abo murabazi namwe vyandarika buri kintu cyose bakoze biyandarika. Bashobora gutangaza na projet batarapanga mu mutwe. Ni babandi bakubwira ko bagomba kugura indege ziva muri commune zija mu yindi commune bataragira n'indege y'igihugu. Ni babandi bakubwira ko bagomba bakora amabarabara aca mu kirere nayo hasi batarayakora. Abo murabazi gupromoka buri kintu. Bagenda bagacapa urupapuro ngo tugiye gukora ibi bose nivyo abo nibo niko nababwira. Ibintu byose ni ku mugaragaro. Ariko abandi bakorera mu bwenge bwanzoka. Ibyo nibyo bizoba kwegera. Hari ikindi ngomba kuvuga hano ku Barundi. Abarundi ntibazi umuntu abanka. Burya Tanzania iranka Abarundi sana. Tanzania nusoma again, Tanzania iranka Abarundi. Muzi gituma. Ibihugu iyo bihana imbibe bikaba bifise ikiraro. Iyo ico kiraro kigomba kuzibirwa canke gucibwa canke kugara, bisabwa ko iki gihugu cyo hakurya n'iki gihugu cyo hakuno babiganira. Hirya y'ejo hashize Tanzania yaje ku mupaka w'u Burundi. Kobero hari Muyinga. Hari kiraro cyari kimaze imyaka n'imyaka. Cyahuza Abarundi n'Abatanzania. Mwumvirize ubwenge buke ngoma mbabwire. Mubayo nk'ibibebe umenga baraza basitura ikiraro bari kumwe n'igisirikare. Ntibigeze batelefona Mr. Ntibigeze batelefona chef de zone. Ntibigeze bamenyesha leta y'u Burundi. N'ikinyamakuru cavyanditse n'ikinyamakuru kiri ndani mu Burundi, Jimbere Magazine. Ikinyamakuru kiri mu Burundi indani, Jimbere Magazine.
bavuganye na mustanteri wo muri iyo komine ati Tanzania nitwigeze tubone bitubwira twabone gusirikira bomagura reka tubaze ivyari byo ikerekana urwango babafitiye. And we are so dumb. Tanzania n'inshuti. Tanzania inshuti ya mbere twari dufise y'abarundi iyo tutishiramo inzigo ya Rwanda, uwo mwumva ururimi rumwe, uwo mwumva ibintu kumwe, uwo mufise umuco umwe, naho mworyana muba murabavukana. Naho mworyana muba murabavukana. Rujya n'urwango Tanzania yaberetse kugira ngo basiture ibiraro bihuza abarundi n'abatanzania batabimenyesheje na leta, ni kuvuga ngo turabase n'umutima wacu wose. Kubera iki? Tanzania yahereye kera yanka abarundi bisemba bajayo, ibapfunga bisemba bajayo, impunzi ziriyo bazifata bisemba bajayo, ibintu byose bugera bisemba bajayo. Batabyumva. Ambasade y'u Burundi natwe dufise muri Tanzania ntinaryogora, kugeza aho bafata umurundi nabi muri Tanzania ambasade ntivuge, ntibarika kutugaya. Now hagiyemo ingwara ya Ndikuriyo. Ndikuriyo n'umufana w'indani wa Tanzania. Mwibuke yuko na Bunyoni ya n'inshuti y'indani ya Tanzania, kandi biriko biraba barabibona, nibibi biracongerako. Mwatse amashira hamwe bariya bari bakuze bakorana na Tanzania, muyifatira mu ntoki. Perezida niwe yari bivuze sijewe ngo igitorongo ifashe mu ntoki agiha fasilere, ndagifashe mu ntoki, niko yavuze. Ubwa mbere igitoro ataragifata mu ntoki yavuze ko mu butegetsi hariho umuntu yanditse ikete aravuga ngo igitoro ntimukizani Burundi, ngo hagomba habe kudeta. Ngo ubu rero ndagifashe mu ntoki. Yagifashe mu ntoki ariko nikiraboneka. Tanzania yanditse urwandiko ngo Uburundi buduheraniye amafaranga. Tanzania niyo yanditse urupapuro. Ubu umutekano muke murafisa muri Tanzania. Mu Rwanda mwiteje umutekano muke. Muri Kongo bariko basatira Uvira naho babazirire. Kizoba rekana kibabwira ko M23 tangiye kuvuga ngo intera hamwe zibukira Burundi zigakorera amanambi Burundi. They are coming for you. Kiretse gusa ni haba ibiganiro, hatabaye ibiganiro, they are coming for you. Nuzokwiruka Rwanda mwarazibi, ntuzoja muri Tanzania bazorasa, ntuzoja no muri Kongo bazorasa. Muziki zokurikira bamwe mu gwaruka muri mwe. I'm prophesy to you. How many just say like a prophet of Africa? No, I can't prophesy to you. I have a mind. I have a mind. Ugwaruka bamwe muri mwe nimwege muzohaguruka ngo reka twende kugwana nabo, ayafata inkoho mugende. Bro, wewe you ntabwo uzoza kugwana n'inyeshamba yashishwe hariya mu ishamba ngo murakaze muzoza kwikubita. Nico kizoba final. That is what mpanura abarundi. Ganira. Mushiri ibiganiro n'imbere. Harike kuba intambara. Harike kuba nijuka ndabahanura. Ganira. Mushiri ibiganiro imbere. Harike kuba intambara. Ntimuvuga ngo nibaze twe tubereke, nibaze mwariziburiye ko dusigabe tugawa. Mwariziburiye ko hose dusigaye tugawa. Sinzi musobe bikura mu nyungu yabyo. Nta nubwo urugamba muri ko murarutsinda. Ubwa mbere nayo nabivuze.
uzi ko wagiye kubasanga hariya nturusinga nivuga ngo nibaze ngaha tubereke bariya mwarungise hariya babanze babereke ava yuko uvuga ngo baze ngaha tubereke. I'm honest. Ntabwo na nk'Uburundi no. Ndimo mbahapra. Ntabwo na nk'Uburundi no. Iyo bigaraje ndahabona. Ndi analyze nzima mu mutwe jewe. Iyo bigara ndahabona. Kuko ntabwo bazokwemera ko abitwa ngo ni intera hamwe. Bari hariya. Bavyonga abanyamurenge. Bazovuga ngo birukiye Burundi babareke. Bazobasangayo nawo. Kugwezaho ku mupaka wahari abanyamurenge n'u Rwanda atazobarizwa ikintu citwa ngo ni intera hamwe. Ivyo bibari mu maraso aba M23. Nivyo bibari bikovuga nivyo bibari mu maraso aha mu mutwe. No Rwanda Uganda gomise bati M23 idufashije komora intera hamwe bazobashigikira. Kandi urya n'umugabo yipanze mwe murimo muhenereza n'umufuto mu masengesho. Kagame n'umuntu wagiye kuzamura imibano mwe muhenereza mu masengesho. Uyu munsi ejo inama Paulo yagiyemo muri Tanzania abantu bayitinye n'abantu babiri abarundi n'abakongo nibo bayitinye inama abarundi n'abakongo. Kagame ageze wamengana umwami yakiriwe kubera ko yubatse ibintu mu bwenge. Burya n'impamvu bana no muri Tanzania batumva neza abarundi ni kubera ko dufise akajagari. Tanzania ubu irumva u Rwanda cyane, niyo mpamvu baji wabo bagatuza ntibanamutuge Kagame. Wagenda mu bindi bihugu bidukikije bikamwubaha. Mozambique wapfa umuvuga Burundi nabe hakwavuga u Rwanda nabe. Bijya mwumva muri Mozambique ngo u Rwanda rwagiye kubatera bajya nabagomba gukuraho ubutegetsi buhari, ariko ubutegetsi bwo muri Mozambique bufata u Rwanda nk'umutabazi. Turese bari abagwanya. Malawi ni inshuti yakadasohoka y'u Rwanda. Niyo mpamvu yasinye k'abasirikare bayo bava muri Kongo. Afrika y'Epfo turesinda za perezida wabo nawe nari karahindura imvugo. Ni inshuti z'u Rwanda biya mubona bitwaza. Maremare kavuga ati nibaveyo vuba, abandi nibaveyo vuba, abadepite nibaveyo vuba, nibagaruke ngahi wacu. Ugeze aho perezida avuga ati tugiye kugarukana our boys. Abasore bacu tubagaruka byo muri Kongo barabirisa. Kenya ni inshuti yakadasohoka ku Rwanda. Muri bika yuko William Ruto yavuze ko M23 n'abanyekongomani ubwabo ibi abakongomani bacama vyanga. Abakongomani bacama vyanga bino bari ku ruhande rwabo. Amerika yo niho aryogora. Ejo bundi mwana umuse Trump yasohoye ka video aravuga ati mu president bose muri Afrika uwo nemera yateje imbere igihugu ciwe ni Kagame. Ubwongereza buri kuri Kagame, Ubufaransa buri kuri Kagame, bose bari kuri Kagame. Namwe amasengesho Jesus bwato bwana bwakora u Burundi tuja ngaho gusa ari gufukamikwa hadukora mu mitwe urya we yari yubatse kubera ko nkakero tugiye kuri president w'u Rwanda muri we arumva ico kurinda umutekano w'igihugu. Kurinda umutekano w'igihugu s'amasengesho. Avuga ati kurinda umutekano w'igihugu n'urusoro n'inkoho n'amabombe. Habara maranga mutima. Muri mwebwe mata mubwira ngo none ngo amabombe ngo amaziki ngo Imana ubwe nubwire n'abanyesirayeli bahagarika amabombe bakoresha Imana. Mugere mubwire Putin mufana ahagarike amabombe asenga Imana.
mugere mubwira Amerika mu muyifana bahagarika amabombe bakoresha Imana, hanyuma nabo bazoza bakoresha Imana. Namwe n'umunwa mwe muvuga yuko munasenga Imana, iyo Bible mwayizaniwe n'abayahudi, muti Yesu wacu araturinze. Mbe iyo yavuye mu bayahudi mukavuga ko abayahudi baturanijwe n'Imana, ko batareka ngo iyo Bible na Yesu bibarinde bakarinda gutungwa ivyica abantu. Nimba mwebwe mubona ko mwahamagara Yesu akabarinda, Kagame rero sugendesha amavi hasi ngo nkora ku mutwe, yarindishije umutekano w'igihugu ciwe. Natwe na karimi kwiyemera gusenga bya Yesu. So that is what amabwira ngo stop this war, hagarika intambara, emera muganire muhuze. Niyo mpamvu mubona na Kiliziya Gatolika hajya muri Kongo iri kiratanga ibiganiro ngo hagarika intambara mutagomba gupfa. Barabizi baranabibona, mubihagarike mwemere ibiganiro. Ariko kandi hari kintu ngomba ndabereke hagati ngo ndakibereke ngaho hiyo ndakigeraho. Ariko kandi jendinginga M23 harya ahantu yafashe ntize harekure. Ndabisoma again, nabyumvise kare banabivuga. Harya ahantu M23 yafashe ihaziganye neza ntiharekure. Muziki tuma niko ndabivuga, bagaharekura abantu bahaba bazokwicwa. Jesi n'umuntu muto muri mandi yanje ndabyumva navyumva. Usi bariya mwana bagiye hariya ku rubuga bari M23 kandi barishimye because hari ukuntu leta ya Kongo ifata abanyagihugu bayo, abaturage bayo babafata nk'umwanda. Genda mu ndabire prison yo muri Goma, bari abantu bahunze bava muri abengenisi amavyi. Genda mu ndabe mukera mu foto mu mavideo mwabonye yo muri hariya amaprison y'Igoma mu ndabire ngene yasa. Igihugu gifise ubutare, igihugu gifise byose, amavyi, umwanda, amazu, imiryango, ibihome byose byarabomaguritse. Byabaye mumbwira igihugu gikize gifise leta cyagira umwanda just like that. Bamwe kubera mamwe muri n'umwanda muraza kumvuguruza, mumbwira igihugu gifise umwanda like that. Kiganiro ndiko ndagitegura ejo, nabone ikiganiro umenga nicegera cya guverineri wa Kivu y'amajepfo y'amajyaruguru. Ejo ariko atanga ikiganiro yavuze ati ndabirya stade y'Igoma, ati twebwe tugomba ko tuyihindura stade nise kurya. Yongera ati ndabira amabarabara aho bahari bakora twe tugomba kuyakora. Ati ndabira amatara internet ntabyo twe tugomba kubishiraho. Umunyamakuru Scovia aramubaza ati ko ngaha hari abantu bacangacanganye, abatutsi, abahutu, abatwa, abaki, bakaba bafite amacakubiri ngaha, muzobikemera gute? Ati kubera iki nimba mwebwe mwaramenye uburyo mwabikemuye mu Rwanda, kubera iki twe tutobikemura? You see, a man, iyo hari abantu bizi ibintu kukurusha, uragenda wowe ukiga, tisha uriga. Mwe mwabikoze gute? Saba reka naje navyige ndabikore, kandi nivyo birumvikana ko ngo ngufise ubukire mu muji Goma akabasa kurya kuva kera imyaka n'imyaka ishize. Ndabarahiye harya hantu M23 ikahagumana nk'umwaka cyangwa imyaka ibiri, uzosanga Goma ritagira a spirit to God. Hari abantu batagomba kugawa, wowe udafise vision nakazoza. Hari abandi mu mutwe bafise ishari, inzigo, ishaka yo guteza imbere aho bavukiye nimba utabigomba. Hari amategeko ngo 11 baraza kunuka bamwe bigira barokore bamenye Imana baranuka ariko ubwabo bafite amashitani mu mutwe. Hari amategeko ashika 11 ngo ya shitani y'urushengero rwa shitani.
ayo mategeko menshi muri yo genda yemera sinitanga kuri satani ayo mategeko genda yemera naho uba uri umunyakibi wanje uvuze ibintu bigorowe ndabyakira nkabyemera amashengero yabo n'ibisubira ngo satani arimo hari abantu babyitirira ngabo ariko amategeko 11 arimo rimwe muri yo riravuga umuntu nimba afise ikintu urya muntu ntamenye uburyo akivyaza umusaruro ntamenye uburyo agikoresha akaguma gisamara ko wabimubwira ntavyumve uzuki mwake kunguvu canke kuneza wukivyaza mu musaruro yes ndemeranye navyo hari abantu Imana haye ibintu umutungo hari abantu Imana haye ibintu kanaka ntibagirira tete zo kubikoresha ufite ubwenge wabibaka ukabikoresha reka mbakarura filime ya Sagato bari bafite icupa rimwe ryaraje iryo cupa ribabera ikibazo bituma muri bo bicana ubwo baramarana ariko haje umuntu umwe ari bakuramo wewe urashobora kubibakura muri rya cupa kugira ngo ntibamarane kubera ubwenge buke bwabo naho wabibasigurira ntibavyumve wowe ugacugeruka rikoresha kuninywesha inzoga kuninywesha amafana kuninywesha ibinyobwa bikagira umumara abandi ziriyangije ukazireka ntabwo ari kusa utazi gukoresha umutungo kamere hako yawonona hari n'umuntu ashobora kwambura ibirato akabijuguna hariye ukaba ufise ubwenge buriya birato cyazira nkweto ukazakira ukazihanagura ugakubita ikindi kiraka gishasha ukazigira neza ukazigurisha ukaronka amafaranga afadika ugasanga ahantu abantu bagize ishamba wowe ukabaha amahera mpereza nino shamba ngaho muri ko minaryo none kovamwe ibifungurwa ibiryo ukakira uko hari ibintu byo mu maro because ratete bari bariko baravyonona arya amafaranga naho yabaho kubera ko batagira mu mutwe nibamenye ico bakoza ari amafaranga ariko umuntu mwiza nuwika akongera agahinduka hari agakuru ngaho numvise umutama umwe n'umukecuru uyo mutama n'umukecuru bari bafise inka bakaba bagusaraga kakama hanyuma hagera igihe haza umuntu usigane bamwita yari mararengana agera mu rugo rw'uwo mutama n'uwo mukecuru bamuha fromage umenga ari fromage ivuye mu mata bakuye muri yo hanyuma wamushise hageze araryama bukeye bongera kumugaburira bamugaburira fromage ararya arabaza ati kubera iki none mu ngabiye ibintu bimwe byo nageze ngaha mu ngabira bimwe uno musi mu gatora mu ngiye mu kangabira bimwe uwo muzehe n'uwo mukecuru we baravuga bati twere dubisaga kamwe akagaka niko katubeshejeho katugaburira byose nta kindi ngaho bize twakugaburira uwo muntu yari ari n'ubwenge cyane arababwira ati je rero ndabandanije urugendo mugabo iyi nka mugende muyigurisha amukecuru n'abamutama bati uyu muntu bimeze gute mugabo mubona yuko ari n'ubwenge barazi ko uyu muntu ava mu muryango uri mu ubwenge wa muntu ibandaniza urugendo babatama bahitana yanka no mubabaro barayibaga amaze kuyica bashora inyama hagera igihe wa muntu yarafashe urugendo aragaruka aterekanye gusuhuza babandi nari nasize ngaho hageze asanga urugo rwarahindutse asanga barubatse neza asanga mu rugo hasa neza hameze neza inzu shasha babakecuru wa mukecuru wa mutama bamubonye bariruka kumusanganira bati uragaruka ati byagenze gute ko tubara ahantu hahindutse hasa neza wa mukecuru wa mutama aravuga ati uriruka ko wa musi wava hano cyagihe wava hano watubwiye ngo irya nka tugende tuyibage twarayibaze tugenda dushora inyama ku isoko dushora inyama ku isoko dusanga hari abandi bazi ibintu bishasha baduha amafaranga tugura ibindi turaza turunguka ubu dufise nka harya n'inkoko harya n'impene harya byavuye muri za nyama bisigura ngo hari umuntu habigishije ubwenge bariga mugabo muri ratete ubwambere babona yuko amakiriro ari muri yanka yonyene ariko hari ico bishe babona ikindi batari bazi kuko hari ibyo biza bigishijwe ugomba gukira rero wigishwa ugomba gukira urafashwa
akanyuma ngomba kurangiza akanindo nk'umwanya ndaza ukagarukaho mu yindi video. Uyu munsi ahabona akaro kantu nagasimvye nako muri Tanzania nyene, karo kantu nagasimvye kuri magazine jimbere bavyanditse no munsi haize nk'amasaha abiri, banditse yuko ngo mw'isoko nkuru ya Muyinga igenzura ryerekanye ko indagara ziva muri Tanzania zizamwe ibifyera. Murakoze cyane. Indagara ziva hinge bambura ngo nibisanzwe kubagaya ni kubaha ibifyera nyene, hari kindi boba kubaha ibifyera mukarya ibifyera biri mu Burundi niho bavyanditse ngaho imuyinga ngo babazanira indagara bagasangamo ibifyera. Ariko reka mabwiraho ndiko ndabagayira, burya hari abarundi bavuga ngo abanyarwanda ngo twarabimye indagara, ngo abanyarwanda ngo ntandagara z'i Burundi bakironga. Ufise amafaranga abari hanze y'u Burundi nibo baronka indagara cyane gusumba mwe muri mu Burundi, kandi izo ndagara nizo mu Burundi. Twebwe hano turi hanze indagara z'i Burundi biroroha kuzironka, muga mu Burundi ubwabo nibaronka indagara z'i Burundi ni kubagemurira nyene indagara zirimo ibifyera mukarya ibifyera. Sime mavyanditse se gena murabe kuri Jimbere magazine no ibifyera si bisanzwe kubera shame kumarama ibifyera si bisanzwe none ibifyera si abahi ibifyera nyene nababwiye ko ari abasi bandi babagaburira ibifyera murya ibifyera nyene ngo amafaranga no amafaranga ntabwo aja mu gihugu nyamafaranga yadabisuma ndabereka ibindi ngaho kumarama bavyanditse kurubuga ruri mu Burundi mugera ngo indagara mugasanga ibifyera ivyarishwe mu Burundi jewe kinyamakuru kiri mu Burundi bana bivuze nabi mu Muyinga bariko bararira kubera bagenda bakagura ikiro c'indagara bakagosora bagasanga ibifyera mukajya ibifyera nyene. Kugira inshuti umuntu akwanga ukamugira inshuti akugemurira ibifyera mbwa twe turya indagara n'abari hanze abanyarwanda barya indagara z'abarundi ziva abaziroba mw'ijoro ibisuma byo mu gihugu bikabishura hanze y'u Burundi bakazirya. Abanyarwanda babuze indagara z'i Burundi bazirya gusumvya mwebwe n'amafyera gusi wacu kandi indagara vuga ngo ziri wacu none batuzanira gute ibifyera kandi tuvuga ko indagara zibi wacu. Waya twenda gushaka indagara zabo zirimo ibifyera hakurya izi wacu ziryoshe za Burundi indagara bita za Burundi uwo baje kongera kuri ya misiba yacu baje kongera kuri ya misundo baje kongera kuri ya masazi nivyo baje kongera hari baje ngo nivyo kurya mu bindi ntabwo batumye ibifyera wowe watumye kindagara bakuzana ibifyera umva ari n'igisanzwe bakuzana siwe wayitumye ko dana mitwaze ni njya mu yindi siwe wayitumye ko wowe watumye kindagara bo bakabye ibifyera waguze ikiro ukuyemo ibifyera wata hasigaye inusu. Hano ati ntiwabonye ko n'umukuru w'igihugu yamamaje imisundo. I know cyane cyambere hano hari ikindi cya kabiri hano ngomba kubereka kuri yaga nyambari yaga hano yaga ari ikinyamakuru kiri Burundi bavuze yuko ngo Kayanza himbwa amatoni 2 y'ubutare buri kwezi ariko muri leta bakabaha ibiro 400. Shemonuyo yaga kiri mu Burundi ntabwo ari jene hanze ndi hanze Burundi kiri mu Burundi ndagisubiramo ngo mu Kayanza himbwa amatoni 2 y'ubutare buri kwezi amatoni 2 2 tons
amatoni 2 ngo ariko muri leta ngo hagira ngo ibiro 400. Haravuga ngo iyo ni vyemezwa n'umuyobozi wishira hamwe bicukura ubutare bwa Casterite na Colta mu ntara ya Kayanza bita BME umenga Burundi. Mungane ko bavyita niko bavyitanga. Uwo muntu yabitangaje yitwa Ndagijimana akemeza ko ishira hamwe ryahora ricukura ubwo butare Komebu ryaronka umwimbu w'ibiro hafi 400 ku kwezi, ariko bo bakaronka itoni 2 ku kwezi. Can you imagine? Ano mabandi dufise mu gihugu waba ufise ubuyobozi buzima guhera 2009 bimba ubutare, nta buyoya nta bagazagiye gusahura ubutare muri ubwo buryo. Bimba ubutare guhera muri 2009 2011 2015 apana 15 2011 niko bavuga umenga mu Gifaransa numba. Bimba ubutare kugeza uyu munsi aiza isaha imwe irahiza. Abantu batwara ubwo butare batwara toni 2. Amategeko yarihe, abacamanza barihe, abarundi barihe, abajejwe gukurikirana iby'ubutare mwarihe bikomaza mwebwe muvuga banga igihugu mwarihe mwebwe kuva muri 2009 kugeza uyu munsi batwara toni 2 mwarihe. Na duhagaze kuri kino ko babivuze bari habafashwe twereka bafashwe, twereka ibi bisuma byatwara itoni 2 ngo batwereka kandi muri mwege mubiba n'abadukurira barimo mubiba. Warangiza ngo jerije na nk'igihugu ejo perezida umenga hari kuri jimbere nimbari jimbere nimbari jimbere hada perezida yatangaje yuko ku mwaka uheze batakaje umiliyoni w'amadolari. Muri uwo miliyoni w'amadolari n'ibihumbi amajana amafaranga bijije mu kiga ca leta n'ibihumbi umenga amajana 7 n'imbatara majana 8. Umiliyoni w'amadolari ngo barahombe. Tell me uwo miliyoni w'amadolari wahombeshejwe nande? You so damn esitega chuma bande yanka gihugu you muri so fazi. Mwarangize ngo mugomba kuza gutera intambara mu Rwanda ngo tugwana no Rwanda ivyi wacu byatugoye kugwana ngaho. Ivyi wacu byatunaniye kugwana cyangwa kuza kwitera mu ntambara nemuza tubereke banze muhangana n'aya mabandi y'ibigihugu. Toni 2 guhera muri 2009 kugeza zigenda mwabafashizwe se barihe bashiye mu kwiba ni Kagame maybe ejo muzo kwa Kagame aje kuziba maybe no way you mwebwe ngubu ngo bagiye ngo kuzohora bimbura izo toni 2 muze murindire mu minsi nimure gatonga muze mumbwira izo toni zakoze kwanza guhera n'ibi biro amajana ibi biro amajana by'ubutane n'inzahabu n'ibiki vyakoze iki mu Burundi vyakoze iki mu Burundi ni barabara mwubatse ni gisirikare mateje imbere ni terambere mwakoze ari kuza muririmba ubutare wati mwarangiza ngo Kagame ngwaza kwiba ngo ubutare ngo muri Kongo ubwo mu Burundi bwibwa nande? Ni Kagame nawe aza kubwiba bwo mu Burundi ni waza kwiba toni 2 z'ubutare mu Burundi bakabitwara mukagwa mutumbuye amaso muhoze nibatware uri umaso w'igihugu toni zagiye 10 ntaco uri kuvuga nabo butegetsi wewe toni zagiye ibihumbi by'amadolari umiliyoni wagiye bivye miliyoni 50 namwe bivye miliyoni amajana namwe bivye ubutare namwe bivye umutungo w'igihugu namwe bivye namwe that's the kid that bips dufite ngaho nabo bita abashinga amateka bakunguza amateka
baravyumva ntabwo bigira bakoresha inama. Ntabwo bigira bakoresha imana bati inama twicare hano mutubwire ibi byagenze gute, amafaranga yagiye dukora inama yagiye bose niwe chenade numva yibwa mu bande woni ndabiraba rongo inama shinga amateka bati amafaranga yabuze yagiye naje numva yibwa umutegetsi as leader mwazana n'umwana w'imyaka 12 yashobora kuyobora if nimba kuyobora ari muri ubwo buryo ubuyobozi muzima ngo nade gusinzo yagiye muzima uyu munsi bakanga tugiye guhangana n'ibihugu muhangana n'ivyaye habuza areka n'ivyo biramajyana naho biboneka ko byinjiye ahubwo biboneka ivyo biramajyana nyene ntabwo tubibona ivyo biramajyana ntabyo ntabwo muzobibona n'izitoni bavuga ntimuzobibona baca baraza abanyene badukurira baca baraza ngo barose irindi shira hamwe rishasha ejo bundi ngo barose ngurindi ngo shira hamwe rishasha iryo shira hamwe rizotwara ibice 80 kwijana ngo leta y'u Burundi itwara ibice 20 kwijana hamwe dusa abantu mu mutwe bakora neza iwacu dusa mu mutwe mind up nikombaza abarundi ariko abarundi bameze nkanje it's okay rekambaza abakuru badukurira abategesi rekambaza mu mutwe bari okay ayo matoni yose aribwa ubu naho ngo bazanishira hamwe rishasha bitwara ibice 80 kwijana igihugu akaba gico kironga ibice 20 kwijana barangiza ngo ninde yangihugu barangiza ngo ninde mwasuba igihugu hari mwasuba igihugu arutuye uhejeje gupakira kuzuza aca yomuka hanze byo ni mu nama mugoma nama video ndayazane y'abategetsi atari je nabyizanira abategetsi aja mumva ngo mu nama shinga amateka ngo baromoka ngo mu baganga ngo baromoka ngo bariya ngo bane ngo baromoka because bariba bakiba ntibahanwe niba ukubona biba hari ico bakora mu gihugu perezida yarabajingiwe yababwira ngo ndazi ko mwubaka amazu hanze aje zoba ico kiganiro ngo ndabizi ko mwubaka amazu hanze uri perezida umuyobozi wa Oberi ngo muca mwitana umutungo mukuye ngaha mukagenda kucuruza ngo mu gihugu cyateye imbere umuyobozi wa Oberi niyo mpamvu nababwiye ngo ni intambara ya leta ikegereza ku mupaka bo barapanze hariya bose bazosha bazingazinge bagende nivyo bagomba ino ivyo umuntu harimo ababwira mukabifata bwa joke wa mu gihugu gihabwa na igihugu bino biri too much naho wabura umwana wavuga uti birarenze stop naho wabura umwana wavuga uti birarenze hagarika gezaho birarenze gezaho kizaho mwavuga muti gezaho birarenze iyo mugiye mu nama muzora mubaza perezida nibiganiro mwanditse mubaze ibiganiro vy'umumaro apana yuko perezida akoresha inama mwembe kagera mubaza ngo twege ngo twavumbuye ngo aho Yesu yavukiye why Yesu yavukiye wati awuzurango motherfucker kabuzura hari kumenga navuga nabo musosore hora musosore hari gihe numvumenga navuga nabo ngabo perezida ahamagaje inama dufite ibintu byo kubaza bikuru hari ukaza kubaza ngo aho Yesu anwereye amazi byo mundi rumuse perezida mavuga ngo twego hana ngo Bibiliya ngo ivuga ngo nari shonje ni mwamisho kurunwa ngo twe twaragaburiye Yesu amazi yavuye Burundi Yesu ranyoye Mose yoza yavuye Burundi Nowa yanyoye yavuye Burundi urumva twe turakomeye wati twakomeye wati because ngo Yesu mwanyoye ngamazi avuye Burundi uretse ubwagara imbere y'abantu uri mubabwira amasabiri amasatatu ngombwe ngo no ubwato bwano bwakorowe ngahe Bujumbura amazi arabumanura baca ngo muri inde acari impande yo mu Rwanda hariya ku mupaka amaruka muri Israel ubwagara imbere y'abantu kababwira uko muri bazima mugagara imbere y'abantu kavuga izo video murazifise mwebwe
ngo je naragiye muri Amerika utitubwire wagiye gukora iki ngo je twarahaririye n'umuzungu okay mwahaririye gute ngo je namubwiye ngo mpeza iPad just iPad like this ngo mpeza iPad rakwereka ngo hanyuma ngo iPad ngo turaharura ngo amazi munwa muri Amerika ngo yavuye ngo mu Burundi ati oya jewe cyari cyanjanye no guharira nabo ati nakira ati ndamwereka ati asa amazi yavuye mu Rumonge ati yego asa amazi yaciye muri Ruvironze ati yego ati amazi yagiye aja muri Habari nimba ari Harari aja muri ntuze nimba ari ire ati ntimara ko munwa yiwacu ati ati naciye mvuye ndabehemyeje iso video muri natsi shamanu hari umuntu avukira ahantu sometimes akibaza what is you know hari umuntu avukira akibaza iyo abantu batiye ate you know batiye gute abantu bantu bisereka mabwiye hari ibintu abantu bakora ukibaza ko arakaroge bo baba bafite izo video bari nazo none abantu b'Imana ivyo bintu mumva bikenewe ivyo mubwisha ukuri n'abarundi birakenewe erega abantu baravyumva ngo bagiye guharira no muzungu ngo jewe umuntu agiye ngo nemeza umushinwa ngo nemeza ubushinwa ko dutunze ngo kurusha ngo kubarusha sama video mufise mu matelefone ya abadukurira babivuga ngo bagiye komeza abashinwa ko uburundi butunze wowe ukaza ukavuga ko erega mwene mwihebure mwebwe ivoka mufise no muri Amerika na urivoka ryo mu Burundi risa ryo muri Amerika ibeyi nimwe byose birangana ngaho harura murakenye bati yego turakenye okay harura kumusujya ngaho urya 200 cyangwa urya 15 sawa zana telefone haruze telefone na telefone nabereke umva ukorera amafaranga urya ibyo byumvikana uronka make nabwo bayakorera uyabika uyakorera uyarya ngo za telefone ndakwereke ngo kumusurya urya uri president mu bantu urya 200 okay mu kwezi urya nga mu kwezi rabuburi yaya mu mwaka buri miliyoni ndwe mumva ko mutunze miliyoni ndwe n'ibyaje muratunze so ayo mafaranga yo batayarya bakayabi bari kubika gute bakishwa n'inzara bari kubishwa n'inzara natwe turya menshi turaronda tukayarya ko rubuze ngo ndatose ndatubika wakwishwa n'inzara wowe guharura mu mafaranga barya ibintu wumvisha abanyagihugu nivyo kurya gusa that's why buri munsi n'ubugari ungana n'umusozi Kilimanjaro ubugari buri munsi umuntu uronke curya ico mu mutwe no kurya gusa kera abantu ntibarya kera abantu bararya umuntu uronke ico kurya si produzanye hari bindi gaha bariko bitwaza mu Burundi ngo imbona kazoza mana yabone ufata amagaze imbere kambwe ngo imbona kazoza no mutwika makofi imbona kazoza ifise ikinirasiyeko uyu munsi ubona abarundi bagiye gukora mwibarabara ngo iyi ni imbona kazoza bagiye gutema ibiti iyi ni imbona kazoza bagiye korora imisiba iyi ni imbona kazoza bagiye mu mbata iyi ni imbona kazoza ya 2040 mangara abantu bagaba kwasamura izi ni nkwavu iyi ni imbona kazoza mutari ni imbona kazoza ntayo atanga izi ni nyore iyi ni imbona kazoza ikibara muno ngo kivamo igitoro iyi ni imbona kazoza manga babolewe imbona kazoza imbona kazoza igira umugambi urashe fata ikintu kimwe canke bibiri
uvuga uti mu mwaka umwe canke mu myaka ibiri ndagomba kuciyemeza ko kingeza niho mpamvu vise imbona kazoza y'ikintu runaka mu myaka 5 ikintu runaka mu myaka 2 mu kintu runaka mu myaka indi kintu runaka hamwe mugena murunguruza muva kukimwe gujya ibintu byose gukubura ngo nimbona kazoza gukura umwanda ngo nimbona kazoza 2040 gusunika umuntu kwikinga ngo nimbona kazoza 2040 gukora igikorana ngo nimbona kazoza 2040 kwasamwe ibirato bitanu none ibirato ngavuze amazina ibirato bitanu hamagara perezida hari umuntu hano abisimara kazoza ya 2040 agacegenda perezida akifotoza umuntu ariko adandaza ibirato bitanu mwabibonye izo foto muri nazo izo foto na video muri nazo mwebwe muzara kunuka izo foto ni mavudo muri nazo ibirato bitanu bumara isano mu bihunda ukagenda ngo nimbona kazoza ukabona ko watashe igikorwa remezo ukabona ko watashe igikorwa gikomeye ejo havundurutse igihungu tutazi yo kivuye ico gihungu gikora ibimodoka ngo nikijamo esase gikubitamo amapire mwibarabara umega kenda kirakubura mwibaraba umenga akagatebe kuri umwana wanje hagatebaka cyari kimeze nkuko cyagera mwibarabara cyagera kiragira ngo murabizi cyapfumbuwe ngo niriya TV bitanga umukubito mwibarabara cyagera kirakorora byari bibiri ngo ntibijamo amapire basha bahimbira bashimira kuri telefone bahamagara perezida ngo twapfumbuye ngo umuntu ngo akora imodoka zitagira igitoro vuga perezida arahageze man igiki cyavumye abarundi ibyo urubyiga ko ugenda muri nama video ntawe uvuga ngo nguramubesheye nguramwararaje ama video muri nayo ese shobora kuvuga ibintu bitari ngo urumva ngo ni yambona kazoza ubu byose byaragiye tuzi no byagiye umwana yabyaje dukwavu tune amaze kubyaza dukwavu tune dutangura gusoba amasobe bashira mu bubido perezida ngo hano agenda ariruka ashikirayo ngurumva ngo aya masobe ngo n'umuti ngo aya masobe ngo arakaza mparaba n'imana none ibindi bikiya ibindi bicyane mana ubu bido barabonye mu jene ari no kumukubito TV ari kumukubito TV uwo mujene ubu bido bw'amasobe wahamagaye perezida zanwa n'ubu bido bw'amasobe ivyo n'ibintu nakera bakora nta bintu by'ibikorwa remezo tubona yigera yugurura ataha ibyo bamuhamagaye ataha ibyo abandi ataha mu hoteli ataha akazu ataha ngo nyene bwo yabo buguruye no birasuzuguza biragayisha dindira ndaje no n'abantu senga harwane sana mbwira ngo ngo abanyarwanda baguhaye amahera bamuhamagara forward utari umuntu ari stupid biwe wabona ukaceceka utari umuntu mu mutwe ari kirofa wabona ukaceceka ibintu niki ntabwo ari business ntabwo ari terambere ngaho ejo nihereje ngahaje narangije ejo ntabwo magiye kubona hariya uriya muvugizi w'umukuru w'igihugu aho perezida yarari muri Uganda tubona afashe indege amaze gufata indege tubona abasirikare bagiye biruka batonze umurongo abasirikare igipolisi yako abasirikare barenze perezida ndavyumva simbyasa abasirikare barenze perezida it is okay me bari bagenda kwita bata bavuza ingoma batamba umuziki abasasa amatapi bagira ngo sina amafaranga bari ko barasesagura batondayo bariruka bahamagara umuvugizi wa perezida uriya mwigeme bari mu mama kuri mikoro perezida yarari muri Uganda kwiga ngene barima
what irari muri Buganda kuga ngene barimo iyo bari kuyimisha ivyuma bazanye bishasha okay navyumva kompani ubundi buryo bugezweho tizoka ngo kurima ya ejo ngaho duhamagara mutama tumushira imbere ya kamera muri Amerika byagenze gutaje nagiye muri Amerika ndagerayo tugangura kwagura ivyimbo nakazoza tunga twabwira bavuga yuko bagiye gushira Burundi bagiye gushira Burundi mu izina ryo muri Amerika what bagiye gushira Burundi mu izina ryo muri Amerika bagiye gushira Burundi mu izina girubyo maganire gushira Burundi reka nangize bese ntabwo nanga Burundi ni buhinduka nzoshima Imana yanje je nzogwara n'umutima kubera abarundi niwe yiga kurima niwe yabivuze mugere kuri mashariki tivyo gano kirahari uriya muvugizi wari karabivuga kirahari je sinzovuga ibintu bidahari subiramwe ibihari mitavuga ngo ndimo mbabeshe ibitaboneka je sino bivuga kubera ko mwebwe mwaramaze kwerekana ishusho mbi murayisohora mwebwe mukayisohora mukanyereka abantu mwebwe mukanyereka abantu muti ni murabe ngere Burundi bumeze mwe mukanyereka abantu ejo nababwiye gatoya ida video mutama wacu president yakoze yani uko none amahoro president yakoze ayikorera kuri televiziyo y'igihugu muraze ngenda rikarara yarameze ngwe ya ukunya niko yarameze nabese iyo video ndababwira ibi bintu abantu babikameye baratekereza mu mutwe yavuga ameze ngwe kubera kamera bari bayicuritse nagiye muri Amerika hano ibicuritse abahunda nubu imeze nk'icuritse inuze hano iyi computer na telefone bimeze nk'ibicuritse gato dari kuduga hejuru bikazamuka ukuntu umuntu akavuga ari direct telefone wamenga basize ku maguru kamera itabona neza aravyemo ari ngwe mwarangiza muca muri republika gera murabe ku televiziyo muri igihugu mwarangiza muca muri republika byabananiye gufata kamera yaguye hasi kamera yamenetse kamera ya what's happened wahe mutashobora kubanza kumuteguza ava yuko mufata amakamera kwereka mutubaza kugira iryo suku ava yuko mufata kamera mubifashe nabi muravyerekanye babandi bati yate he bwa Burundi raba bwa Burundi namwe muri babi no mwe babi waye wabifashe ukavyerekana yule wabitegura ukabigirira isuku ukamubaha nk'umuperezida nyene hamuka kwa republika Imana bahumugisha yakaza basezere ngane igire no kuri Twitter natanguye tuzatuganira cyane ko hari abantu bakuze bantumira mu biganiro by'amaspace n'ibikinga kuri Twitter nanje nta Twitter ngaho narankoresha ko hari abantu benshi bakuze bagomba ko tuganira ngo duhanahane ibitekerezo na Facebook hari geje nzo igabanura ko kuko hari abantu bubwana ngaho buke ariko sinabwo ari bose mumba ntabwo ari bose ariko YouTube ni hari abantu bisoneye no kuri Twitter abantu bisoneye cyane ngaho rero maybe nzogaragaza zina nyuza ibiganiro ningera aho ngaho nzobabwira atireka mutama ntusarare barya barazi gutuyovya gusa I know sir I know hari ngomba kubyirangeza nk'umure mu mutima kananye nagwara n'umutima kwera je n'abantu bafata n'ababana nagwara umutima kwera nagwara umutima okay God bless you reka mbasize hano murakoze hano kuri Facebook ndasize abo twari kumwe hano ndabasize hano na hano ndabasize namwe no kuri YouTube nyene
ntuzoyizira kuko ukuri kuzama gutsinda. Arakoze cane. Oya nta kinyamakuru je ngira, nta kinyamakuru ngira, ibi n'ivyanje, n'ibitekerezo ntanga, nta binyamakuru ngira. Nakuri ntuze kuri Twitter nuko nyene, kuri Twitter nuko nyene nitwa hano. Yeah. So God bless you, namwe mugira umugisha, ndabakunda cane. Kandi mungere muheza gigo.